tugire Kristo bakundu abo mukama wa muri ku mpande zine zisi. Tugire Kristo usangwa amahoro ya Yesu Kristo, urukundo rw'Imana, umugisha wayo, impuhwe zayo, ubudahangarwa bw'Imana mushobora byose bibe kuri twebwe mu bacu no mu byacu, kandi kubw'amaraso meranda ya Yesu Kristo. Ya maraso ya Virigorogota aracigiye kitari gito, aracimyaka kitari mike, ariko yadukijije ibyaha byacu, kandi n'uyu munsi turacyayereshwamwo ibyaha byacu, bikatuva ko iminaniro yabyo, imikoshi bizana nabyo byose tukabikugwa ko, kuko twemera ko Kristo ari umwami, umukiza n'umucunguzi w'ubuzima bwacu. Ndabahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Aka gati mubona si ubwibone, atese ubwibone nuko hari izuba kandi hakaba n'isazi. Hari ibitutwa bimeze ukuntu n'izuba rimeze ukuntu. Rero Imana ndayikunda ukuntu ifise ubudahangarwa yaduhaye ku buryo bw'uko utegeza gukora akantu wiyumva. Sibyo? Nko murabona nk'aka kameza ni altari yo mukama niko nakakiriye uwo mwanya. None rero kubona ko buzakaza kwibisazi nahisemo kuko kuryo kuza kurabishoshe. Abana b'Abaheburayo batwaye ibisandasanda. Ni hari kubera Kristo. None Kristo nari muri iyi Bibiliya. Nari nayisize kure yanje mbere ikiryo bintu. Nuko rero Imana ngena amahoro duha umugisha, murakaza neza muri izamu ryo kuzura mutima mweranda, kandi mwareruka kera ryacigiye izamu ryo guhindurirwa izina riba rirerire ryo kuzura mutima mweranda. Ni turiganiremo katuriganiremo ku bibazo mugenda mubaza, cyane cyane ibibazo by'inyuma y'amasengesho y'imisi 21, kuko icyo kindi giheho twaba turi mu mitwaro rwose ntiboraba, kandi n'ubu nta gahengwe kandi sitarahinduka ngo imenye ububasha bw'Imana nabugenderemo. Tukibana n'ababeshi tukiraguza tugisambana tuciye. Sinishyize nko muri urwo ruhande ngo nuko ndabikora nuko nzi ko bikoko, kandi ababikoze ngifise umuvumo w'amaraso yabo ngo ibisokuru 10 n'ikindi kintu. Nuko rero icyo twirata nuko twamenye Kristo nyene imbabazi. None rero dusenga Imana, tuganire nayo, itubwire ibyo yasize mu marangamutima yacu, itubwire ya confusion muri twebwe, ni kuvuga bya bibazo bya bintu twumva mugabo nitubisobanukirwe neza byose. Hari gihe negwa n'imibabaro, hariho n'igihe njanga nikigwa, kubw'ibyago byanyugarije, bene ibyaha bimbuza amahoro, ariko nserutse imbere yawe, bimbohore mbe mweranda mukiza, ariko nserutse imbere yawe, bimbohore mbe mweranda mukama. Manima ubwenge n'ubwitonzi n'umutima wuzuye ubutungane, inkomezi zawe zinomere, nshobore kwama nkuyoboka. Turagushimiye cyane mukama, wowe mwami w'ijuru n'isi, wowe muremyi uboneka n'ibitaboneka, kubw'uyu mwuka w'abazima dufise twebwe ubwoko bwawe. Kuri uyu munsi w'186 watubiranye n'umunsi wa gatandatu, igenekerezo rya 5 ukwezi kw'indwi ukwezi k'umugisha 2025. Turagushimiye kuri Imana idutera iteka ikadutetura mu makuba y'ubwoko bwinshi. Hari umwana w'umukobwa uyu munsi yararamukiwe kwinjira mu rukundo, ariko kubera umwasi kwera ibisuzuguro kwera akavuyo, akaba ari mu gihe ciwe cyo kugira umutima usimba, umutima ubabaye, umutima umwangiriza kujana hariya, kandi ugasanga arase yanzira watugenera imuvugwa muri 35:8. None rero se mukama asengeye ubwoko bwawe, si uwo mukobwa gusa, hari n'abagore, hari n'abagabo, hari abakristo benshi
bari kumva ibimenyetso bibereka yuko umenga Imana iri kure yabo, ibitekerezo bibi byo byose bikaba biriko biradutandukanye n'umugisha wari waratugeneye kuri uyu munsi. Mu gatondo tubyuka kuguruziza mu ryiza, ikirere ciza ku buzima bwacu. Mu gatondo twakira isezerano rishasha ku buzima bwacu. Twakubwiye ngo ni wakire mvura y'ubuzima bwacu tugawe kandi tugenze nk'uko ushaka. Twagusabye ko twemera tukagira isengesho rituma dutandukana no kwidodomba mu mitima yacu, ko twasobanukiwe ko umutima widodomba atabubasha bwawe ushiramo. None rero senya guhora ku ngoma, twongeye kubwira ko umusara wa Kristo ari cyo kimenyetso cy'uko turi ubwoko bwawe. Turemera neza rwose ko Kristo yavuze ngo uzowurangamira wazokugwa ko ubusagwe bw'ibyo byose bizoba mu bujije amahoro, ngo nk'uko byabaye ku munyisirayeli mu bugaragwa, maze Imana ikamubwira ngo niwihweze iyo nzoka Musa yamanitse isa n'iyagukomoye, ngo ubumara bw'inzoka yari yagukomoye burakuvamo. Mukama, ubwo n'ubudahangarwa bukomoka ku cyuvuze, ntabwo ari cyo gikorwa gikora, ahubwo n'ubudahangarwa bwawe. None rero ubwo budahangarwa bwawe turabwiyambitse, turabwikomeresheje, turabugumije, butubeko butaye mu ruhanga rwacu, butaye mu buzima bwacu, kugira ngo nazanga ingo zacu zagoyagirika, bya byankiro byari bidukikije, bya bisuzuguro, za mbaraga z'abarozi n'abatongera byari guhava biduhanamira mu buzima bwacu, tubikugwe ko mu izina rya Yesu Kristo. Umwasi nakubitwe n'inkoni ikomotse mu ijuru, umwasi nakubitwe ikibando gikomotse mu ijuru, umwangushi naturigwe n'umuriro uvuye mu ijuru, imburakimazi nihindugwe, ihindugwe n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, umunyabwibona ahinduke kuko urubanza rumuhanamiye rutokwigera rumunezeza no mu kanwa gatoya. Ibisigaye nutugire neza, uduhe umwuka wawe, duhe mutima wawe mweranda, ubutware bwiwe, ubwenge bwiwe, ubushobozi bwiwe bikorere muri twebwe, maze uyu munsi duhabwe impinduka, kandi uyu munsi dukugwe kwiga isuzuguro, dukugwe kwa gacinyizo, dukugwe kw'imibabaro, akaranda n'ibiza byose tubikugwe ko mu izina rya Yesu Kristo, umwami umukiza no mucunguzi w'ubuzima bwacu, kandi buri ikintu kimwe cyose dukeneye kugira ngo dushobore kurambira mu buntu bwawe, mu mbabazi zawe, mu mahoro no mu migisha ryawe biturose. Ndasengeye abarundi n'abarundikazi bari mu mahanga, ndasengeye abakristo bari gutakira imbabazi zawe mu mpimba canke mu bitaro, abantu bose barenganijwe. Ndasengeye abantu batewe n'imyuka mibi muri uyu mwanya, akayaga kava mu ijuru kabasange muri ayo matanure y'ibyago barimwo nka kumwe by'abakuri ba Mishayeli. Ni mu izina rya Yesu Kristo natuye neza kuri twebwe, kandi ngashima Imana kubyigiye kudukorera, na cyane cyane amarangamutima yacu igiye kumugorora. Amina, amina, aleluya. Uwiteka uduhe umugisha twebwe ubwoko bwawe, amen. Nimba uri muri Kristo neza, gumamwo gumamwo. Mukristo aravuga ngo Imana ishishikare kutuzigamira. Amen. Twese ikongereza amavuta, ubwenge, ubwitonzi n'ibindi byinshi umutima wawe wipfuza warahezagiwe, nawe ubikuye ko gatatu mu izina rya Yesu Kristo, kandi busabiye birampagije. Ikibazo narifise, hari inyigisho mwatanze kuwa kabiri yankozeko, eka noneho n'inyigisho nke utanga sinkuremo ikijanye nanje. Hama waravuze ibintu byerekeye ku bijanye na Karani. Rero jewe nagomba ndababaza iki kintu. Jewe mama wanje ngo yabyaye agwaye mu mutwe. Rero mu muryango barabimishije, sinigeze ndonka n'uwo mbwira ico byavuyeko. Rero numvise ngo afise inda yanje, yari umusazi, kandi gushika ambyare, kuko ngo ambyaye niwe yatoroka aca agongwa n'imodokari arapfa mu ruvisi gikomere. Nanje rero ngira amahirwe aransiga. Rero nashaka kubaza ukuntu noza ndasenga kugira nibohoze nibizonkurikirane, kuko mu byo mwavuze mardi hariho mwo ibintu wavuze nanje byigeze kuba bimbako, ibyahora bimbako gusa. Ubu ndashima Imana kuvaho ninjiriye muri Komera Kristo ni muzima, ubu byaragabanutse. Amen. Harimo ni naye murabyumva, icyubahiro kizamukire umukama. Kandi jewe ndakurota wewe cyane, nuno munsi nakuronse ku murango,
nakurose ku murango nari nihengetse mu masacenda zino mu gihugu ndimwo niho nabona turi mu nyigisho muri Paruwase Rumonge rero ucumbwira ngo ari umushitsi ugomba aze kukuraba ucuma ifunguruzo ngo ningende nugurure ariko aho nugurura yari Eglise Vivante nuguruye nawe ucuraza na wa mushitsi arashika nabona ari umugore muremure cyane ubwo burebure nawe nari bwabubonane kandi abyibushe cyane rero cha dutora intebe tumuhe wewe mataniriza zibiri nanje njanja mu byo guhanagura iyo ntebe ngaho we na jewe twari twicaye nawe yakira Bibiliya atangura kudusomera gusa rero wewe warutanguye kudutwenza cyandikoma numvise iryo javo ry'Imana rumunyamugisha maze disiwe mfashe iyo ndoto nagize mu gatondo jewe nabona iki nikindi yongeyeko nuvuga nk'uwo mu Kristo afite igikomere ariko kuba waracyumvise uciyomore kwico gikomere si wokomogwa n'undi muntu ngo akugize mama ngo akubereye mama ngo yabaye ngo umumaratre umukaso ngo nacu yagutwaye ari n'ibintu tubeshe ugavuga ngo umwana ngo ko nyine yahukanye na se ngo nindamurira nkamugirira neza ngo azonyita nyina nikibaho ngo umwana ngo nindamwitwararika nikibaho hari ibintu bidasubirika nk'amaraso murazi icyo arico uruzogi murazi icyo arico erega se umuntu ubugera asanze abagabo mushobora kuba ba Yozefu muri nk'igihumbi nasanze mushobora kuba ba Yozefu kubera iki ubundi akabuto gaterinda naka gusa ubudahangarwa bw'Imana bwabumwe bw'umugabo n'umugore nico gitekerezo cyonyene kandi kindi naco burya rero kana yataye ndimeze gute yabiriye ana gute muri iryo joro ana yavuye ishiro nahikanguriye mbonye umuntu avuze ngo ana yavuye ishiro na rero kana baragenda ngo mareka terinda ndavuga ni uwo muntu nishira soni mugabo akabura ubwenge bwanje kubera ko navuze ngo nishira soni nuko nibutse ikintu cyatewe umubabaro Imana kiri mu itanguriro 5 ngo abana b'Imana ngo baterinda abana b'abakobwa bo muri ico gihe nuvuga nico kintu cyazanye kuraguza kugira ngo haboneke umuntu hagati y'umuntu n'uwundi biciye mu kirere mugama Imana nabyo igicisha ubupfu buri mu isezerano ri muri za 57 nukuvuga ikirere ibi bina ba Kristo batariko barabimenya muri ko munywa ibirohe s'amazi meza ni ngombwa imisundo ikikurira mu nda zanyu ni ngombwa uze wumva uruyogoyogo mu nda yawe ni ngombwa uri kujya utuyoka dini ryoko si dini rifise uyu munsi kandi avuze dini zimuze katolika zivuze Pentecote ndavuze dini nukarera kurimenya uzogenda urirondere muri Matayo 13 nukuvuga rero nta kintu na kimwe gishobora kukomora ico gikomere usibye mutima w'Imana akorera muri wowe nta mugabo azakurongora ari gihe ushaka kubura umwana w'umukobwa nk'ubu ugasanga nk'ubu uzorongorwa n'umugabo kaja kumunaniza uzombera data ubwo bukoryo bwako yuhu nani narabukoze uzombera data kandi nibikora bari impfubyi gusa no uba wiyumva nyene umenga ari umuntu aje gusubirira ibintu byose muri wowe wabuze umuntu aje kugana eka dai ico kintu nikibaho ahubwo unahirahiri ukabikora Imana nkenira gusangika gutsikira hagati yawe na mugenzi wawe gashira mu icago kabinu dufise ubiri bwo kubidida nico konda niho muri gupfira mugore akaje kurongorwa yirengagije ko ari umugore yabo imbere y'umugabo wiwe akamenya nakana kakobwa ndimfura yo ndiki yi umugabo ati narose mama nico gituma Isaka yagize ibyago rega Isaka yageragize ibyago muzwangene yasozeranye n'umugore w'amanyanga yarongoranye n'umugore wiki yasozeranye na Rebeka w'amanyanga yasozeranye na Rebeka w'amanyanga kandi yarongoranye na Rebeka yamubaza umunamabaro wo kuburanyina nubwo yamusanze mu bishobisho by'umubiri mugabo mu gusozera hageze gusozera basozera Rebeka ashobora kubwira umwana umwe wihasa bafise uruvyaro rumwe akabwira Yakobo ngo genda uhendeso ngo nabonye ibyo wateguye akangiriza umunezero wa Izahaki nagira mbabwire ikintu kimwe akakanu mukamfatire gatoyi reka ndababwire ikintu kimwe citwa ngo ni dini kibi ingani Imana yivuze Kristo we ntiyabivuzeko mugabo murazi ko Aburahimu agereranya Imana iyo tuje ku ijambo ry'Imana ngo turizane mu buzima Aburahimu agereranya Imana Izahaki umuhungu we w'ikinege Samuragwa agereranya Kristo kuko Imana yari ifise abamareka yatumye yari ifise abantu yagumya yikora ko biranga nka kujya kwa Samusoni biranga
nakura n'ibyari gukunda biranga sibyo nukuvuga iki nje gituma kuro yongejwe amabera atara nyina ikintu cyabaye nigiki Imana yeba umwana wawe w'ikinege mugaba nubundi nabo yakoreyemo ibitangaza bongera kumwankiriza buryo ubuzima bwa Isahake n'abagahungu batanu ba Ketura n'ujya muhungu wa Gayi Ismaeli na Burahimu n'ugupfa kwa Burahimu n'ugupfa kwa Sara burya n'ubuzima bw'abakristo b'abakatolika n'ubuzima bw'abakristo b'abapentekoti n'ubuzima ni ryari uzoboneka kuri umwana akomoka kuri Isahake naho nyene Isahake atari Esawu kuko na Esawu yarabyaye kandi mudafikira atango kwa Esawu ngo hariyo ngo abanyamuriro gusa ngo Imana yaravuze ngo ninde azonzanira Esawu ku musozi wa Siyoni apana Sinai no arabona kwitegeko yaramaze kuri viora ninde azomunzanira ku musozi wa Siyoni Bibiliya irishura ngo nuwo wese yisobanukiwe atagira uburyarya kwera mwaramaze kuvangatirana none Esawu ntiyacagenda kurongera mu Bishimayeli ico kitiwe nukuvuga ikirero uyu muzi uravuga uti nduruvyara rwo kwa Ketura ko bahishije nabo batanasokoroka ibyo bakora nduruvyara rwo kwa Ketura nduruvyara rwo kwa Ismaeli nduruvyara rwo kwa Yakobo nduruvyara rwo kwa Edom ico nico twita idini ico nico twita idini iri dini rari kintu ngomba kubabwira nigiki siko munkundire gatoya iri dini riri represente par Isahaki na Rebeka na Esawu na Yakobo okay muri Yakobo niho havuye Rubeni Kimenabanga Simeho na Conezwe Levi umunyeshavu mugabo afise intego Yuda mashimwe mugaje bajebo niho havuye bandi niho havuye badina injebaje vyiza tahura agaciro k'umwana w'umukobwa niho havuye bandi nihavuye babakoriste bava mu gusenga muri korali akaja no mwirigara akaja no muri akava kuri indirimbo ya gospel akaja no mu ndirimbo z'isi bikemera ijwi rikaba ryarindira inyambaro igakwa gusa sibyo nikuvuga iki rero ico nje kubabwira ubundi Isahake yarangoye umugore mu mara umubabaro wo mu mubiri kubura nyina ni gikomere cyo mu mubiri ndaje kubwira umwana w'umukobwa kubura nyina uje kunyibutsa ngiki cyo kukomora igikomere ngiki cyo kukomora igikomere uje ukinyibutsa ndabwira zindi mu kamera maye reka ndanabyandike ugira sindamugeze igikomere ni byari bihagije ko Esawu na Yakobo nabo bari hasajya umuntu w'ubutunzi nka Isahake ubuzima bwabo bwezwa n'ubutunzi bwa Isahake niyo mpamvu Isahake Rebeka yamumaze umubabaro wo mu mubiri kuko abuze nyina Sara Burahimu akamukwepa kandi yari yagiye kumutanga kw'inkuka akabona ko byukuri kwagira musogote yamaze kumuboha mugabo Imana imuhumuhoza mu mubiri mugabo mukijanye n'ubugingo n'isezerano Imana yonyene bari urumva ngo ndi Imana yahoze imwibwira bakaza bakamurenganya Imana ikamwibwira amariba yose yasimana yafuranganya ija kumwubakira inde ija kumwubakira Shiberi sibyo nukuvuga rero ngo gushika n'uwo musi kandi ni kimenyetso cyuko n'uyu musi nuko nyene bimeze ubundi Isahake mu busaza bwiwe ngo yarahumye kandi Isahake Bibiliya iravuga mu Efezi 5 ngo umugabo nakunda umugore wiwe mugore yubahe umugabo nakunda umugore we nkuko Kristo yakunze Ecclesia akayigura ngo akayicungura ku buryo azoyigeza imbere y'Imana atakizinga itatamunganya ariteke ngo akayicunguza ibintu bitatu amazi amaraso ijambo amazi niki amaraso niki ijambo niki ijambo n'ubuzima bw'Imana muri twebwe amazi niki nicyorogwa amaraso niki n'ubudahangarwa kubera iki nacagiye abantu bazi kuri ndaya bazi kuri umwicanyi maraso ya Kristo nuyemera akagushira kw'ikimenyetso n'ubudahangarwa ibyo bibona mu gihe umunyisirayeli karava aratandukana na Misiri
na Misiri. Ndiko ndabwira umwana w'umukobwa mugabo namwe mubyumve, sinzi ko ari umudamu nuko ari umukobwa w'amusore, namwe mubyumve sibyo. Twese dufise ibikomere, gitomere watewe no kuba imfuvyi, gikomere watewe n'ivuka ryawe, gikomere watewe no gupfakara, kwanywa, kubengwa, gutabwa, ugirane, kwicwa, kugarukira kucongo. Ico gikomere na mwana w'umuntu azokikomora kubera iki gishingiye ku budahangarwa bwawe. Ico gikomere ucomogwa no gutahugirwa ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kuri ico gikomere ukigifise utaragitahura, bazokwigisha gutanga kimwe muri 10 uyu munsi ugitanga je ntugitanga ngo vyemere ugure muri kakavuyo k'ubuzima. Bazokwigisha kugira kigoro, bazokwigisha gukunda n'udakunditse, uhore umeze nk'ayambwa kuri portail bayigaburira inyama mugabo ikabona uwundi muntu w'inyama itagira umutima. Ntuzigere uba mu ruhongore rw'abana b'Imana ruvugwa mu nkuru nziza Yesu Kristo yanditswe n'abandi kigabane ecicumi. Nukuvuga iki rero ndaje ndiko ndaza gatoyi sibyo nawe ugomba guhera mu kigabane c'icenda nawe bitahura neza. Ndaje ico ndiko ndavuga nigiki, Izahake na Rebeka babanyari babiri babana mu Bafilistimani bayicubahira ari babiri, na wundi mugore yaza gusukasuka Rebeka, kandi Rebeka aragereranya Ecclesia. Niyo mpamvu Bibiliya igaruka ngo namwe mwabagore mwubaha abagabo banyu ngo mububahe ngo kugira ngo icubahiro cyanyu, reka mvuge uko Yakobo yabivuze, ngo kugira ngo icubahiro cyanyu nikigaragarire mu gusongora inzara gusa no mu guhinga imishatsi no mugirana ngo ahubwo no mu ngeso nziza zanyu. Ariko rero Paulo wakiri mu Banyefezi yavuze ngo namwe mwabagore ngo nkuko Ecclesia igamburukira Kristo abariko mugamburukira Kristo. Kubera iki Paulo yakiriye Ecclesia ari mu rusangi, ari Ecclesia ibabara, ari Ecclesia kiri kuri iyi si, ari Ecclesia izovuka. Kubera iki? Ni kubera ko nibanga ry'ubumana rikorera muri twebwe, ntabwo ari ikintu gifisa formula nkuko babwire ngo a plus b égale c, ngo a moins b moins c égale d plus ntabwo ari formula nkuko babwira bakwigishije muri chiffre arabe ngo kabiri guteranya kabiri ni wakiri utubuye tubiri kongera ko tubiri utoro tubuye tune, ibyo ni ihame niko biri. No, siko bimeze. Ni ubumana ku buryo bw'uko Yobu yagazigaye biramusobera avuga ati Uwiteka ati yawe inyugushije honyene ati isi yose iranyiganyiga kandi bisa no kutabibonye. Ibizi ko imisozi inyiganyiza ari amazu ariho n'abantu bawera. Umva mabwire ikintu kimwe, uwo mugabo wa Izahake nta wundi mugabo yamusukasutse, niyongeye kwiyunga na Ismaeli kuvana avuye guhamba se Burahimu kare twabonye mu zamu ry'uguhindurwa izina. Niyongeye kwiyunga na Ismaeli, niyigeze yiyunga n'abahungu ba Ketura bahoze mu ntambara, ibyo tugiye kubibona muri rya zamu ry'uguhindurwa izina. Ariko ikintu cabaye ni igiki, mbwira uwo mutego, mbwira uwo muvumo ko Rebeka atasubiye kwa Betuel, ntiyigeze asubirayo. Na Musarongo Zipora avuga kwa Raguel ikosa Rebeka yakoze ntiyigeze arikura Zipora nyina w'Abagirishoni, ntaryo yigeze akora, yaratekanye yaratekereza. Mbwira ubushirasoni bwa Rebeka bw'ukwakira ni wo mugisha mwatugwa ko mu madini. Reka mbicecekere gatoya. Mbwira iyo yabukuye Rebeka bwo gufata umwana w'umuhungu we Hasaritoye abwira ati mwana waje reka ndakwibwirira kantu ndababwire ko Rebeka represent idini, kuko idini ni ryajyanye rajya Kristo namubwira igikubitika namugiya mubiri n'ugututi nzora nkadujara tari gute, kumbe ni cyubero cyanyu muri ko muri mika na cyubero cy'Imana muri ko muri mika. Kumbe na utero cyangwa terere turavuga uti mbese nije nzoba kiredo la paroisse, mbese nzoba vicaire izagenda gute, mbese nzoba directeur wa rya shure. Kambabwira ikintu kimwe, iryo ni idini ribi mwose iryo kugira ngo uriruke niho uzoburose ubutabazi. Ndaje ndacyari kuri cya kibazo cya wa mwana w'umukobwa cya wa mukiriso sibyo, ivuka ryawe nawe uriya nirangiza ryawe. Hari abantu Imana yasize ngaho iravuga nicyo gituma umukobwa w'inda ashaka kuja gusambana agatwara inda akanayikorora ikanga kuvayo, mugabo umugore yiyubashe kandi asenga girane agasaba Imana umwana agapfukama ntamurongo. Mwaza ngo nuko Imana ari umuswa? No. Nukuvuga kandi nuko Imana irenganya? No. Reka mbabwira kano kawe sibyo. Rebeka mubwira ahantu yabikuye kuko Izahake gwa rubanza gwe ngo yari yarahumye, kandi Izahake ryari itegeko ryo muri Judaism, ryari itegeko ryo mu Bayuda ryuko umwana w'imfura twari imigisha yose, ntabwo ryari ikosa yakoze, ryari itegeko rihari. Okay, kandi Ubuyuda murazi yuko itegeko cyari kindi kintu. Ubutegeko nk'Abamedi murabe nko kuri Gideyoni mu gitabo cy'Abacamanza 6. Ni kuvuga bari abantu bakunda ibintu bigaragara kandi biri ku mugaragaro ko nyene. Icyabaye ni igiki sibyo? Rebeka abwira Yakobo ngo ndakubagira ndagutekera ibyo kurya, nabana yongeje bavukiye umunsi umwe, igiseno yakibateye nta munane. Aravuga tumviriza, numvise se avuga ko agira arageza, ndakubagira ibyo imene wambara igishato kugira ngo nuke nkaza ukweza ngo arahiga Yakobo akorora.
ubwo n'ikimana namufatiye ko kwa Labani ubo ngo yahora mwihema kwa nyina muguru umva ko ibikorwa byo ngaho hafi muri wundi nawe akagenda mujamba mugase ngo gakunda uja guhiga mugabo nyina aramwangiritsa ani idini ryangiriza umuhanuzi w'Imana ani idini ryangiriza umuntu afise igisubizo cy'ibibazo by'abakristo Rebeka yangiriza Ezawu ari wakunditse kuri Kristo ari wakunditse kuri Isahaki aramwangiriza ari umwana yiyongereje kuniko nugomba kwemerwa iki kigufasha iki kubera kinda kikuzaniye ngaha nukugira ngo wumva ko Imana itagwebye kuba bakubwiye ngo mama yakubyara umusazi hama mama hejeje kukubyara imodoka riramugonga arahwera mama wawe cyari cyaramushuye ubundi birira tubuza kuvuga umusazi sibyo ibintu bibiri n'ubugwayi ngubundi bwose mama wawe ni nkuko hariho n'ubundi mubyeyi yabyaye hama imanuka iraza canke imatrice yiwe irononekara agira senyema arava amaraso aruhuka apfuye mama ubundi yabaye ubundi ababyeyi batubyara reka mbabwire nitizira ijambo kugira mu byumve muga nashize isoni ko nanje ndo mubyeyi sibyo ubundi ababyeyi bameze nka bisi iya nk'ubu ugomba kurungika nk'umwana w'Ubujumbura ukamuri ritike nk'izi agence iraze ikamushikana ntabyo kuvuga ubuzima bukurikira burya nimwe bwe mwihaye kwa abana banyu mufise mu ntoki cyo gituma mwishe ikigaye zabe so iki kintu nikigukomeretse no niyo mpamvu Rebeka na Isahaki byarangiye Rebeka aje kweskrokane Isahaki kuki Imana nitwemera ko ari umuntu tumatana mu mubiri burundu sinicyabuge Rebeka yakoze sinicyaidini rikora kuko Kristo aravuga ati ni wisobanukirwa ukagira ubwenge ukagira umwete wo kundondera kandi ndondera mu ijambo ryanje ukagira umwete wo gututugwa kandi ututire mu ijambo ryanje data azoce gukunda azobe muri wewe ntazoce kuri pati cyo kumuseyeje kuri papa ni wowe izina yuko Imana yoza kukureba nje guciroma ni wewe wenyene ni wewe wenyene ni wewe wenyene ni wewe wenyene azoza agusange nasanga wisobanukwa azogutabara waza gutabarira mu buriri musi y'uburiri mu mahanga ku musozi mu giti ahantu hose ufite ijambo ry'Imana ubufite ubuzima burya nicyo gisigura arere ikintu ngomba kuguhoresha ni igiki nuko igikorwa ca mama wawe yarakirangoye kandi mama wawe ubundi umuntu w'umugwayi w'umutwe burya rero gani niherezo ryiza kubera iki buriya hari gihe yagize ubwo bwo mutwe kwera ibiterekero byo mu muryango wabo wavuze akantu ngo narababajije ntibambwira ico byavuyeko uwabikubwiye yarakoze burya ubwo ufise ubudahangarwa burya ufise ubudahangarwa bugendere ko niwugira igikomere ngo wavuje gutuka Imana ngo uvuge ngo mbese mama ko yambyaye ngo agaca agenda ngo ikiniki nawe ni kubera ki wabaye abandi bana bajanye na banyina inda zigafatwa bagafatwa n'amafosi kushe zigakoroka bakagenda abagabo bakubita bagakweka yagutwaye inda ari umugwayi niyo modoka ntimugongo ukiri mu nda so ufise ubudahangarwa ubwo budahangarwa ngira ndabukuzanire muri izi nzira sibyo urabona Dawudi nyina niyashimye kumutunga ngo amwigumizeko na se ntiyashiba kumutungira mu bandi bana ngo amwigumizeko kandi Israeli washobora no gutunga abana 20 canke 10 kuko bari bagukiwe na Betelehemu hari atoye mugabo wari umugambi w'Imana y'amambo uze nk'ikirisi y'abazima ngo niteze kugirirwa neza ku Imana iyo karandero yice mu izina rya Yesu Kristo uvuga uti ahubwo ndumuvajuru nuja kwidodombera Imana izokubwira ati Mungu wanje se na waliye umubiri nuyibwira ngo azavuna ni amurazivuga ati kubera ki ku myaka 16 nawe waranyereye kubera ko atamuje kuja ku musaraba kubera iki atamuje kuja ku musaraba ico kitiwe utekanere wumve ko umuntu afise ubuda hangagwa ico gikomere uciyomore namba papa kuko urumva nk'umuntu afise ubwayi nk'ubwo bishoka ko ahubwo na papa ishobora kubutamuzishata kwemera nimba hari n'amahirwe ataharitse okay bigihanganga nawe uzoba mama canke papa w'abana benshi uzoba mubyeyi w'abana benshi okay ndagera nze ku ndoto yawe nawe ngo ugumurota jewe ni kuvuga iki iyo ugumurota umuntu ari mu kirere cawe narabibabwiye nurota umuntu yapfuye ukabona urota keshi abantu bapfuye ni kuvuga ikirere cawe kirimwe imizimu nurota keshi abantu muhorana mugirane ni kuvuga bari abantu bakwirobetse ko bashaka kugutwara umugisha nurota keshi mama wawe ari mu mubiri si byiza nitubire kuriwe abari umuntu wawe ndashobora kugira umubabaro akagutamba cyangwa umushobora kubabaza akakuvuma murabana nk'ababyeyi ntibameze kumwe ari umubyeyi nk'ubu umwana abaye ikigorye akamubabaza agira navuga ati yihangana akagira agashishura akavuga mugabo uwundi musi biheza akavuga ati mwana wajewe ari n'undi mubyeyi uzawumva ngo no iberege ibubafu ngo ndakuvumye uwo bafise muri we ubutunzi bw'umuvumo ko turi mu bwoko bubiri turi mu miryango ibiri Bibiliya iravuga ngo mu bwoko bw'abanyamahanga
turavuga ngo Burayimu yavuga ngo Mesopotamiya, ariko si cyo Bibiliya yo biri kiravuga uyu munsi kuko iby'Imana yarabiziruye byaravuyeho. Ahubwo ni babandi ba mu mafyigo yo kwa Yakobo, harimwe abantu muri bo hari ubutunzi bw'umuhezagiro, wa muntu nawe mugira nabi aguhezagira atagucinyije mugavuga ati nta kundi yamusori. Abo bantu buryo bari mu muryango wo guhagarara, bari mu bwoko bwo guhagarara kuri Garizimu, ku musozi Garizimu, sibyo wo guhezagirirwa. Kuwo muntu ni yaguhezagiye wakoze akantu gatoyi uvyaza umusaruro ibintu byinshi, ariko hari umuntu nawe guhezagira umuhezagiro utagufata ndabaraye. Kandi aba bantu rero harimwe abasizwe n'amaboko y'abana b'abantu. Niyo mpamvu Bibiliya iravuga ngo Imana yari yabwiweje, irabona ko Yozuwe nawe yari muri ako kabuto ko karimwo Arisenati, nta wundi muntu yari kumusubira ku buryo ubutunzi bwari Musa ahandi hantu bwari kuja, sibyo? Nuvuga iki kwara Yozuwe ari yisobanukiwe ngo yari yarashinze inkingi y'amayegamiye ko mwihema yiweze ibyo musagira. Gihe cyose uzoza mu itegeko ry'Imana uzosobanuka, kandi Imana muri we izoshira y'umugisha itarabiye ku kindi kintu na kimwe kigaragara. Ngambire kukubwira iki, iyo ari indoto zawe nazo zihoramwe abantu bigisha ijambo ry'Imana, sibyo? Urabona ushobora kuba uri kuri YouTube ukabwira ndavuga iki bashingiye ku ijambo ry'Imana, kuko hari abastare basohora indirimbo za gospel ibiki n'ibiki, hariho n'ibiki bajya kenshi bo uburyo babikoresha bafise indi minyanyiro yabo. Mugabo uriya Bibiliya niyo nabyuka, Bibiliya bigusaba yuko nawe byuka ugifise ingonera uyivuga uko nyeniri, nawe byuka nijanye na protocole y'impuzu wambaye ndabarahibye nibyo mwihaye. Ubundi umwigisha w'ijambo ry'Imana yabwiriza ko nawe yaba aryamye ategeza kuba berewe, kuko beriki ushobora gufatwa n'umwuka mu mareka kaza ati burya giriki nka kurya Imana yasanze Zakariya kuri altare ari karahereze nkuka mukamana w'imusanga ari kararema mu biti bw'imizabibu, kandi Manowa yari muhira mugumareka ni yabonyoye niyavuze ngo nje gutambira igitambo bavuga ati mbwira ibyo wabwiye umugore wanje, yabwiye ko genda baza umugore wa yongera kumusanga mu murima. Nico rero ico bita ijambo ry'Imana, sibyo? Uvuga aba wewe rero iyo mu kirere cyawe akunda kuzumigisha w'ijambo ry'Imana n'ibintu bibiri winyuza, mbese ijambo ry'Imana avuga riramuza n'ukuri, rirabohora umutima wanje, riramuza nusanga nibohora umutima wawe rikagutandukanya n'icyaha rikakurema mu ibyiringiro. Tuzokwigerondera a i u o e b b b b b l l r r k k k k k a b c d d f g genda ugira uwiteka ijambo wavuze naryumvise, sinzananye n'uwarivuze nzananye n'ubo basha bwajyo rimeremwe mugisha. Niyigisha titaga kimwe muri cyo mugira umugisha uzobikora uko nyene, niyigisha genda urabe ko bihuye n'ibyo muri Bibiliya ariko kameme, sibyo? Hama ubikora uko nyene azoba afise ikirere cyawe cy'umugisha. Wabyumvise azoba ari umubyeyi wawe mu isi y'umwuka, uko umubyeyi wa mu isi y'umwuka naho ndabigenda batwigije ngo utereza kugira umumere spirituel. Jera bike ibintu bya groupe vocationnel ni biki, sinzi ngano ko nakuriye mu muhari no vuga ngo no waba nakurize ndo musiko tubundi jewe bigavuga ngo bundi je singunda abantu baguma basubira mu kintu kimwe. Uje ugijirwe nari mu njutsi ndumukristo mukatolika kandi ni ya doctrine yacu ntibimangayikishije mugabo muri kamere yanje ibyo misemo simbikunda. So niyo mpamvu hari ibintu bimwe mbishira ku ruhande ndabyanse mugabo ntagomba nuko biyobora ubuzima bwanje. Nukuvuga iki rero ugasanga nko muri groupe vocation ukazukara none nkubu jera ari kintu nanga sincurubanza mugariho jewe istire yawe udashobora kugira ijambo imbere yanje. Ariyo nkubu nga stire nk'abagore b'abakozi b'Imana, ariyo stire zawe wetonyigisha je ngo ugira ikintu kimunyigishije kubera iki ukivuga ugwanye n'umutima wanje wawe maze kuruhabura. None we mbwira ufise ugwara ruva ngaruka gera hariya, yo ni stire y'inyamaswa, ni stire y'inyamaswa kubera iki nico gihana Imana yahaye Nebukadinezari ni Bibiliya. Kene musome igitabo cya Daniyeli yavuze ati Nebukadinezari nagukunda nanakuretse, sinagukunda kuko uri umunyisirayeli, nagukunda kubera ukuntu bikora ukorganiza ibintu byawe, kuko hari abantu Imana idakunda kuko bayisenga bakunda kuko bari decisive. Ati yamara nagoye ba Daniyeli urabakoresha none ubwirasi bwawe ibiki nibiki mugiza nk'inyamaswa imyaka 7 yose izohera ibizara bwawe byarashumunutse ibishatsi byararekereye, usanga ufise ishamba ku mutwe ugasanga mu kwambara urumva ibimba byawe byose biri hejuru. Iruhande yako twumva ijambo ry'Imana watubwiye tubanza kuraba kanu kamwe kuri wowe nimoko ry'ibere ryawe turibone, ninaka yawe tubona ingana icitsi ingana hari uburongo ingana hari ubunogo. Simba henda simba gwiju sindi kwanda bayenda ngiyi Bibiliya jewe nacu ufite wonyigisha ahubwo ikintu nkora gusa ninumva nk'akantu kankoze ko kuri we ndagenda je kugasesangura muri Bibiliya kandi nawe ndagutwara ikirero urabye nawe kira tufise ikindi kigigwa Mana cyawe naco naco ndagutwara ikirero.
kubera ijwi ryawe ryonyine ryasemere mugabo ngo ndaje ngaho ngenda gukwe ntibikunda. Nukuvuga rero hari ikintu Imana ishira mu muntu ubundi mugenzi wagikeneye nk'ubutunzi buzomukura mu kibanza ki umugeze mu kindi kibanza. Ico rero nimumara kugisobanukirwa karande zose muzozica. Kuba karande nuyicisha ko wakunzwe more mama kurugo rwakunaniye warasundi mugaga ukundwa kaza hari igihe ugwi wawe wabanje kugubaka kujya mwabanje kureshanya urumaramwe imyaka 2 bimeze neza umwaka wa 3 biranga ubundi nawe ushobora kumara imyaka 5 bimeze neza umwaka w'indwi bikanga burya wagiye guhumana kubera iki buriya ngo twatuvuga ngo ruturudaje nimbi ngo pfuma ngusara ngukibereye gusara ngo hakuja gusara inyuma y'imyaka 40 we numva ko uzogera muri ya myaka yo kuruhuka usange n'ubundi wamuvumo kugarutse ko utangwe gunyanyugwa n'isi. Voilà. Twiga kuba batwebwe duhinyanyura isisi duhinyanyura duketegeke kamere siko kadutegeka. Genda rero wewe ngo warosere ngo haza umugore muremure sindinda no kunasoma kuyisoma ngo haje umugore muremure ngo utari bwigere ubona uburebure bwiwe ngo ariko ngo twari kumwe kandi ndota kenshi ariko mutaga urumva ni activity sibyo ni activity. Nukuvuga rero ngo hama ngo uwo mugore ngo araheza ngo we ngo ndakubwira ko ari umuntu w'umushitsi agira ati ucutora ifunguruzo uja kugura usanga wuguruye muri inde muri plein evangile ni eglise. Okay, sinzi ko ari yotsenga nabyo nzi ariko gusa nubwuzure bw'inkuru nziza ubwuzure bw'ijambo ry'Imana nukuvuga nubwuzure bw'umunezero ubwuzure bw'ubuzima. It's okay. Okay, nukuvuga rero ngo hanyuma ikintu cabaye ni igiki ikintu cabaye nuko wa mugore yadusomeye Bibiliya hama ngo ntangura kubatera inkuru ziryoshe ucurikoma suko sije biri musi wo mutima w'indoto urimo sindinze kwisoma kandi urumva nabanje kwigisha gose kwera iryo vuka ryawe ivuka ryacu nibisuzuguro wahuye nabyo wumva ngo ngiki cyo kugirana ico kukomora igikomere nibisuzuguro wahuye nabyo ibyo bintu byirerekere ahubwo utangurana ubuzima bushasha n'Imana ngo nuguruye nawe ucuraza na wa mushitsi arashika nabona uko ni nkuko kuzana inkuru nziza muri wewe ni nkuko no guhifunguruza ati nguru basi uje kuzirikana muri Isaya 45 urabe kuri ingene byagenze ubundi kuri yo nkejwe n'umugore atabwiza kumwosa ni nkuko uye waba waraganire n'ababikira abasacerdoti abapasitori ababishop even nusengeramo camuvye umutima wawe mugakaba atari bwagera ahantu akuzamura ngo akugeze kunyota umutima wawe wipfuza kugira ngo ushoye nkuko Imana bishaka mugagaca kaza akagore kigorewe kiruhiye kahari ya mubara bari ya nkakani itari yakatakaye kandi abantu bose banatikijya umwose amwitizina yishakiye cyangwa afise souvenir mutwe wishakiye akaguhuza n'ikirere cyawe nico bisigura niyo mpamvu nagubwiye waciye ugenda unari nihengetse mu makenza zina mu gihugu ndimo niho nabona turi mu nyigisho muri paroisse ya Rumonge rero ucumbwira ngo ari umushitsi ugomba ze kukuraba ucuma ifunguruzo oningende kuni kukugurura ikirere cyawe zo guhana imfunguruzo z'ubwami bw'ijuru. Kristo yari yuguruye ikirere cy'ubudahangagwa kuri Petero imbere y'abandi bigishwa bose nukuvuga ni imbere y'isi yose kavuze ati genda rero ubwira abantu bose ku isi yose. Kristo ntiyari yenze muri Yerusalemu kabwira bigishwa ngo mugere ku isi yose muzice bisigura nubu baracagenda nanje nashikiriwe ntarahungeze Yerusalemu ndavuga ati nagazi kirenge mu cya Kristo kandi ubiharira Imana gushamwa kana ngo arashika ngo nabona ari umugore muremure cyane ubwo burebure nabwo nari bwabone nukuvuga ubu nababwiye umugore cagereranye ni nka eglise ni dini iyo umugore umubonye ari abagore benshi ukabona activity bakora kandi ukabona yayikoza ari ubwoko bw'abagore benshi wamaze kubaja mu myuka mibi ni bya bindi bivugwa mu gitabo cy'amategeko cyo guteka kwa kabiri mu kibone cya kabiri ngo abagore ndwi bicaye kuri uwo musozi. Okay, bamaze kuba imyuka mibi mugabo umugore ni eglise ni mawe niki kandi umugore ni umukristo yisobanukiwe kuko ubundi iyo tuvuga ngo ecclesia canke ngo idini burya ecclesia era kuziko atangura ari jewe ngahura n'ubundi ecclesia hama tukiyunga tukabyara tukagira ecclesia muryango era kuziko. Nukuvuga rero umugore ubyumve neza yuko ni nkuko umuvukano wa restaurant komera Kristo ni muzima uwo hakura ikikumara inyota ikikwegereza Yesu Kristo havuga ati ngo fureza fame vene Kristo yitanga tiziganya la vules orfele namwe mwampfuvye imwe ingo Yesu n'umwami wa mahoro ingo
à la sainte table. C'est là où Jésus nous attend. C'est là où Christ nous donne urukundo. Ni Yesu Kristo aduhere urukundo amakosa sinkunda kuyakora mugabo bizabimbako. Lero ngo aramwugururira muremure cyane. Kuba mugure muri Eglise Vivante ni kuvuga hari icyo wagenewe mu gutaragera. Uzizo nifunguzo zugura kami ko mutima wa kugira ngo Imana ishire mwiriba ryayo. Unabona bwabone kandi abyibushe cyane kuvuga mu mpande zose numwuzuro basi. Ngo dutora intebe tumuhe wewe umumataniriza zibiri nanje. Nukuvuga mu buryo bw'ibigaragara no mu buryo bw'ibitagaragara. Wewe w'umwuka nawe w'ibigaragara. Nizo ntebe zibiri kuko intebe ni icubahiro. Ubisobanuke giye mu bami bakabiri mukegabane cyakane Elisa no munyashune mukazi. Zibiri nukuvuga je nawe natuwazo gutabara mu buryo bw'ibigaragara no mu buryo butagaragara. Basi zintebe zireka ndazikubwira nshingiye kuri Bibiliya mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa. Petero arabwira ikimuga kiri ku muryango wa mwiza ngo yambwiye ngo ubundi cyari gifise gahunda yo gusegerereza. Abwira ati ni nkuko nawe uri kurondeza Imana uri kurondeza ubuzima n'Imana. Petero abwira ati ndanzabu ni feza fisi. Ariko mu izina rya Yesu Kristo icyo fise ndakikuronsa haguruka. Nukuvuga ya mwizabu ni feza yakomeza gasega. Mugarafete yuko amubwira ati haguruka mukuye ku bumuga akabona anateranye kubera igihe kinini yamaze mu byago amadiranye ubumuga imyaka 40 na Yesu Kristo yavutse ari ariko Yesu Kristo yabaze 33 ku isi imyaka 3 yakoze ubutumwa arahari ntigeze amukorako ngari yaravuze ngo muzokora nk'ibyo nakora ndetse muzokora n'ibisumbije ko nzosaba data abarungikira umutabaza ari wo mutima w'Imana azokora muri mwebwe nko nanje yakora muri jewe yapfa gusa kubanza kudugana icubahiro ciwe amagaza akaturungikira mutima mwiranda naco gisigura naco gikowa kiri hagati ngizuka yurira mu ijuru ni na Pentecote yuzura rya mutima ikuzura mutima mweranda. Petero nukuvuga yamuhaye mwisi bigaragara mu bitagaragara kandi abikora nyene kuko abanje kumumugura mu bwonko arambwira ati haguruka wo birakunda kuhaguruka niyavyemera arashidikanya yongera Petero atora ukuboko kwiwe aramwifadikiza kwa kuboko gutanga inzawo ni feza kuramufadikiza arahaguruka ahubwo nawe aje gutabara abandi abo mukozi w'Imana. Ubwo ni gukugwa ku cavu Njya gituma uwo mugore yamatanirijwe intebe zibiri. Ugiye gukomera rero kandi ukomere mu zina rya Yesu Kristo Uwiteka uko amaye kubikurotorera abari kabyuzuza ashingiye muri za 44 ndabimwisabiye nk'umusuku w'imbura akimatse. Hama ngo wewe na jewe twari twicaye nawe afise Bibiliya atangura kudusomera ngo gusa wewe wari utanguye kudutwenza nca ndikoma. Nukuvuga harimo ubugwa neza harimo ubwisanzura bw'Imana. Arera ukugwe kumwuka w'idini kweri yo plene yaje ahubwo wakire ukuri kujambo ry'Imana kugwira mu mutima wawe twese twuzura urweze. Sawa sobanura roba wowe nyene cyukeneye muri wewe abari cyo sigarana kandi twese nanje narobanuye ubwanje. Yongera avuga ngo fashi indoto nagize mu gatondo ngo jewe nabona ndi mu modoka ariko nije nari convoyer kandi nari mfise ubundi shoferi ni Kristo kandi nari mfise n'amatike nabaha niho haba umuntu atarishe ndabaza uwo twari twicaranye acambwira ngo bari bamwunguruje rero nja mbona twashitse urasamaye ariko kuko bundi ni convoyer cyangwa shoferi abimenye ariko ya shoferi naho mwibanga yatanze basirekanda bakarorero wano mushoferi kadufatire nko kuri yasi kuko nka probox zakabodozo nta mukonvoyer zigira nk'ubu umushoferi bundi na convoyer murazi ko ubutunzi burya buru bwa convoyer nk'ubu wewe ugomba kuba gufinansa gomba kurondera ubutunzi mu modoka ari muri yasi burya umunyebanga ukomeye cyane bari mu convoyer yabaye umushoferi uraribwa kandi ukamwana umushafara ubundi bari mu convoyer kuko mu convoyer ashobora no gutahira na personnage mu umushoferi agatahira umushahara ni rasiyo y'umunsi gusa kubera iki umuconvoyer ubundi umugabo akunda amafaranga cyane akagura yasi yaca yigira ku muryango wenyene mushoferi akabigikoresho gusa nukuvuga Kristo urabona rero wewe wasamaye kuko wa muntu ni wamenye yuko bamuhaye lift ni wamenye ko ari inshuti y'umushoferi ni wamenye ko ari iki ubundi wabwiriza kubera ndakwijya gitigiri ugakuramo shoferi ukavuga uti ninjiza amafaranga ubundi umukonvere bujya agenda mu biharuro by'amafaranga avuga ati nituca tugira ituro nayo mabisi muzobwiweze nuvuga rero hari akantu k'ubusamazi ufise aho kantu k'ubusamazi rero ufise ugakureho kuko utegereza kumenya ibiri muri bisi byose Kristo ni wari kwivora ubwiriza kumenya ibiri mu mutima wawe ubwiriza kumenya ibikorera mu buzima bwawe ubwiriza kumenya ibyejo hawe azoza gusoma uko bimenyegwa n'uwundi kuko yabwiwe n'uwundi ni ubusamazi
tarishe cyatwicaye ngacambwira ngo bari bamunguruje rero ncambona twashitse byumvise no kuvuga amakuru winjire mu bwami bwa data winjire mu kuri kwa Bibiliya winjire mu buzima ufise ubudahangarwa mukombaye n'umuntu w'ubudahangarwa none nakuye ko n'umushoferi ari Kristo ngo hanyuma ncambona ndi muhira aho nakuri numva Mukamuyomba ambwira ngo natuje kumusoromera imyumbati yiwe na Muyomba ngo nizo have iborerayo ngo araza kudusanzayo ibifungurwa ubwa mbere sinemera ubwa mbere mera nk'uwanse ngo amasaha aragiye mu nyuma ndemera gusa sinabonye tugiye kuko naciye mbona umukobwa wa mama mudogo ambwira ngo hajya mubyara wawe akunda abana ngo mbona yagiye kwiteza ibishinge ngo ntabyare nanje nishurani akiri inkumi ngo aribaza nanje nishurani akiri inkumi ngo aribaza no kuvuga iki gikorwa wameze nk'uwanka urikangura mugabo ni wanse burundu no kuvuga Bibiliya iravuga ngo abana babiri mubyeyi yarafise abana babiri mu nkuru zizeze kwizanditswe na Matayo kuvuga iri ni tegeko ry'ubwami rigiye gukorera kuri wewe naco gituma ijyango nziziri muri Matayo gusa n'ahandi hanire ngo maze ngo umubyeyi ngo arabwira ngo genda mu nkorere mu muzabi umwe arabwemera ngo yego ndacomotse ndagiye ubundi nawe ngo singenda uwabyanse isa mwakiruko uwabyemeye ntiyagenda umwe yabyanse sinzi ukuntu yicujije mu mwanya aravuga ati hangenda ciragenda nakora ngo ninde yanejereje umubyeyi wiwe rero wowe waciye wikoma indoto yawe icyo ko ifise suite logique ariko suite logique yarumva ko baciye bakuzana kwande wari kwa Muyomba bwa kera kandi kwa Nyokorome washikana nyoko nawe urongera makuba bivuga makuba yawe murazi kwa Nyokorome ega mwamuzi ngo bivuga mu Kirundi Bibiliya ni ibivuga Yakobo aragorewe kwa Labani aramujyajyanya aramunyanganya aragira agera kugwega abonye Yakobo agiye kuduza gatsi ko yaramaze kubyara abana no gukura we ko barakura kandi yabyaye abagore babiri akavya no kundazi biratabihisemo ariko yari mu gihe ciwe cyo kunyanganywa ziripa na biruha nukuvuga araheza aragirane ajya kumuraguriza ari inarume Umana ntiyavugana na Labani ari inarume musaza wa Betu wa Rebeka ahubwo ikivugana n'umupfumu kandi Imana itategeza kuvana n'umupfumu mbwiye ati naza haraje umuntu itwa Labani kuraguzi wawe nje kumbwitireka kumbaza byinshi tibugi byuvise byose ubifise kora Yakobo ari wawe kugira imumara amazi none rero imigozi yose baba baraguteze batanguye kuguha amakuru ngo mubyarawe bagutega umutego w'imvugo nawe uvuze ngo biramusha no kuvuga banete ubu mu Kristo niwinjiye muri gahunda z'abandi ahubwo umenye yuko umuhesha w'umugisha usengera batagusengera ugire neza batakugira neza uzobasutse amakara yaka ku mutwe kuko indoto irimwo Nyokorome ni indoto mbi indoto irimwo Nyokorome ni indoto ishobora gukwega umupfumo ishobora gukwega imikoshi kubwiyo mpamvu rero Imana yonye n'amahoro iduha umugisha twese iduha umunezero iturinde kubabara itwagura imbiwe muri byose kandi tugeza aho ishaka ko tugera tunezereze mu buryo bwose bwo kunezerwa maze ku mpamvu zitandukanye Imana yonye n'amahoro dukore kwigisuzuguro senge abantu mwese mufise imibabaro mufise agahinda senge abantu mwese mufise amakuba yigira imitima yawe kubera ivuka ryanyu kubera ikura ryanyu kubera kubaho kwanyu mwabayeho mutunuye mubaho mubabaye ariko uyu munsi akayaga gakomoka mu ijuru kahobere imitima yacu kabobereze gahuhere mu mitima no muranga mutima yanyu kugira ngo amigdara yanyu yari yuzuye ibintu by'ubugome ibintu by'imibabaro ibintu by'ibisuzuguro mu gikugweko ndasenge abantu mwese mufise ibyago kubera ibyaha byanyu ni mwana amaraso ya Kristo tweze twese muhabwe imigisha muhabwe umunezero ibiganza byanyu bigira icyo byakira n'icyo bitanga uruhanga rwanyu rugira igikundiro kandi uruhori rwanyu ruboberezwe amavuta asa n'ay'inzahabu kugira ngo dukugwe ishoshani dukugwe mu bitekerezo by'abagome mu bitekerezo by'abanyeshari duhabwe umugisha no mugwiza mu izina rya Yesu Kristo umutima w'Imana twuzure namara kuturenganura natwe turenganura wacu uko duhindutse abambasaderi b'ijuru amen amen haleluya ujya kubishira ku ntangamatsi